ijambo ry'Imana je nasanze hose hari ibikorwa umusanga hose gukora guhera mu itanguriro gukora. Hariho abibaza ngo no gukora amasaha 8 ngo n'amategeko bagiye barihenda kuko je nasanze ibihugu byose byateye imbere bakora ahubwo amasaha atari munsi ya 18 ku 28. Bo bacavuga ngo n'amategeko mugabo narasanze agenda agakora amasaha 8 ngaha agacavaho agacagera gukora andi masaha 8 ahandi akoze 16 kandi azoyahembegwa. Mugato twebwe cumenga rero wewe ndabibona ingere tugundanira ku muryango ngo saa 9 irageze ngo saa 9 irageze. Bijya biba vyerekana ko ntituramenya ko dutegerezwa kuronka ivyo dufashisha n'abandi. Ngaha muri iyi ntara ya Ruyigi Cankuzo mu minsi yahera burya baraharura gusa ntibarima bagaca batera bagaca bitahira bazogaruka basoroma. Hanyuma rero uri kuraraba no mu Burundi heshi umurimyi yararima agaca hindukira karaba harimye agaca avuga ngo ibi nzobirya umwaka birakwiye agaca agenda kwirigara. Nasanze irigara rifise ikirundi cyaryo kubarama n'ikirundi kandi nirijya rigara nyene bagaca baja kubarama. Mugabo nkuno munsi aho dutanguriye kuza turavuga urabona ko umuntu atakivuga ngo ndimi vyondya gusa ategerezwa kugira akarenga ko musesekara azojana ku isoko no gufasha abatishoboye. Yesu wenyene bavyivugiye ngo kugeza ubu data guma kora naje niko kuko nguma nkora. Ntuvuga gukora udahengesha. Je mpora nkunda kuvuga nti tugondwe n'itiro. Tugondwe n'itiro ahandi tube turiko turakora kuko niyo utarasinzira ubu uri kuriyumvira planification wiyumvira ivyo uzokora ejo mbega nokora iki. Hanyuma nongera ndasoma mu gitabo cy'umusiguzi muri Katolika Bibiriya y'Abakatolika ni Koherete 11 ikigabane cya 11 ku murongo wa 6 niho handitse ati biba mu gitondo imbuto zawe kandi ku mugoroba ntupfunye amaboko kuko utazi ibizokunda ko vyoba canke biriya canke ko vyose bizomera neza kumwe. Bariko baravuga rero ngo kora amasaha 8 nkaza soma mu ijambo ry'Imana naho handitse ngo biba mu gitondo imbuto zawe kandi ku mugoroba ntupfunye amaboko kuko utazi bizokunda ko vyoba canke biriya canke ko vyose bizomera neza kumwe. No kuvuga yuko rero iyo ukoze n'umutima ubikunze Imana nayo icishiramwe ukuboko. Nico gituma no mu ijambo ry'Imana handitse ati ni wakurikiza ukumviriza ijwi ry'Imana ugakurikiza amategeko yayo nanje nzohezagira ibikorwa vy'amaboko yawe. None izohezagirira amaja. Kera abarundi bari bazi Imana kuko mu nzu ntigera harara hatagira umucanwa n'amazi. Nigitangaza ngo Imana ngo ije kurema ngo yohava ibura ngo amazi ikoresha. Urumva aho bumva ku Imana we uzoba usinziriye muga Imana itegereza kuhaca ugasigaza amazi n'umuriro. Amaboko yawe utayakuye uyagumije mu mpuzu none Imana izoremera hehe? Izohezagirira hehe atarakibwe haya amaboko? Turidodomba ngo ubukene none turiko dukora iki kugira ubwo bukene buhere? Umwe wese yibaza ico kibazo. Urye unywe mugabo bikunezereze vyavuye mu muruho w'amaboko yawe. Ugiye ugashika wicara mu biro gusa atarakimwe uri kurakora wibereye kuri WhatsApp hanyuma ugahembwa ajya amahera uhembwe n'ubusuma.